Ndabaramukije amahoro y'Imana nongera ndabaha ikaze muri kino kiganiro ikiyago c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata co kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Mu gihe nyenicubahiro umukuru w'igihugu adahengeshanya guhamagarira bene gihugu gukora cane bakagwiza umwimbu, abene gihugu barijukiye cyane kurima igiterwa c'ikigori nayo umwimbu ukaguma wiyongera ku mwaka. Uwo mwimbu leta ikabikiwugurira bene gihugu biciye mu kigo Anagesa naco kigaheza kikazowugurisha. Muri ya ntumbero yo kugenzura ibikorwa vya leta, umugwi wamaho mu nama nshingamateka ujejwe ivy'uburimyi n'ubworozi waragize urugendo mu gihugu cyose kugira wirabire ingene igikorwa ca Anagesa cyo kwegeranya umwimbu w'ibigori no kubigurisha cagenze. Inyuma y'ugo rugendo, inama nshingamateka yarashikirije ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi hamwe n'ubushikiranganji bw'ubudandaji ibisabwa bimwe bita recommandation mu rurimi rw'igifaransa kugira ngo ico gikorwa kigende neza. Ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 22 ruheshi uyu mwaka wa 2025 abo bashikiranganji babiri Prosper Dodiko ajejwe uburimyi n'ubworozi hamwe na Marie Chantal Nijimbere ajejwe ubudandaji bari batumiwe mu nama nshingamateka kugira ngo bashikirize aho ikivi kigeze mu gushira mu ngiro ivyo basabwe n'inama nshingamateka kubijanye no gutunganya umwimbu w'ibigori. Umushikiranganji ajejwe uburimyi ati igikorwa cyo gutunganya neza ibijanye n'umwimbu w'ibigori wegeranijwe n'ikigo Anagesa kigeze kure nubwo harimwo ivyononekaye ariko bike cyane. Ati ku matoni arenga gato ibihumbi 71 y'ibigori yegeranijwe vyagiye birashoka ahabonetse amasoko atandukanye, hakaba hasigaye itoni ibihumbi 15. Ikindi ngo nuko hagiye kuzoboneka ibigega bishasha bitunganije neza vyo kubikamwo umwimbu w'ibigori. Twari twaguze umwimbu bice muri kijya kigo Anagesa itoni zirenga ibihumbi 71. Ibyo navyo bikaba byarabitswe mugabo nkuko mwabibonye hamwe hakaba haribonekeje aho usanga nk'imbeba zaratubuye nk'umufuko cyangwa asanga nk'ahantu uruherezi rwabaye ugasanga hariho bikeyi byononekaye. Twaciye rero dufata ingingo y'uko twokwihutira kurondera isoko aho tubijana kugira ngo tugire ko mu kubisohora duca twongera tubivangura. Twarabisyeye turagaburira igipolisi n'igisoda, turagaburira amashuri afise indaro, turagaburira abanyororo, eka turagerageza kurondera isoko hirya no hino dushizemwo n'isoko yo hanze. Uno munsi rero tukaba tunezerezwa naho igikorwa kigeze kuko muri zo toni ibihumbi 71 ubu muri iyo misi heze hari hasigaye itoni ibihumbi 15, ariko kandi twanezerwa nuko n'ubu nyene kuva hirya yejo twaronse abadusaba impusha zo kubijana hanze, umwe agasaba itoni ibihumbi 7 n'uwundi wejo yasabye itoni 1000. Nico gituma rero ubu vuba twaje tugira inama n'utwara FIDA ngaha mu Burundi, tuca dufata ingingo y'uko ubu tuzoca tugura bishasha. Ubu rero tuzoca tugura ibigega bibiri bishasha, bimwe bizoca bija nyene Igitega, ibindi ngaha mu Gisagara, mbere tukanagira ko tunashirako na unité de transformation. Ku nteguro hariho abakozi batatu, musha mudusaba yuko tworungika abakozi byihuta mu kigo Anagesa kugira ngo bakore ibikorwa neza. Ubu rero ico gikorwa twaragikoze kuko twaciye turungika abakozi 24 mu kigo Anagesa kugira ngo bashobore kubafasha. Ubu rero hariho integuro ihari
kuko twaciye dusanga ari ikigo gishobora gusubirwa mu kugira ngo gishobore guhangana n'ibibazo biri mu gutunganya umwimbu. Nayo ku ruhande rw'ubushikiranganji bw'ubudandaji ngo bariteguriye gushora hanze umwimbu w'umusesekara w'ibigori no kuwuha agaciro, aho abadandaza bagera ku 200 bamaze guhabwa impusha zo kuwudandaza hanze. Ikindi nuko umwimbu w'ibigori uriko urahingurwa, aho umushikiranganji Marie Chantal Nijimbere agatanga akarorero k'ikinyobwa Amstel Bright Brarudi yashize ku isoko gihinguwe mu kigori, igategekanya mbere kuzokoresha itoni ziri hagati y'ibihumbi 25 na 30 mu guhingura ico kinyobwa. Gushika ubu turamaze kuronka abadandaza barenga 200 bahawe amakode exportateur, kandi bose bazoshora umwimbu w'ibigori utari munsi y'amatoni 2000 kuri muca mwumva yuko abadandaza baciye bitabira aho kamo twabahaye. Bamwe bagurira umwimbu mu kigo Anagesa, abandi nabo harimo abarimyi bavuga ko kubgabo bitabiriye akamo k'igihugu ko kugwiza umwimbu bakirimira ibigori, bifuza ko umwimbu wabo bawegeranije bashobora kuwushora hanze. Hano menyesha yuko nivyo hari amahinguriro asanzwe ahingura ifu y'ibigori, hariho kandi n'amahinguriro ahingura ibivuye mu bigori bikacika indya z'ibitungwa. Iciyongereye ko rero nuko hano menyesha yuko si nivyo menyesha, mwarabonye ko ikinyobwa citwa Bright Amstel cagiye ku isoko, uno munsi kikaba ciherezwa n'abene gihugu, akaba ari intambwe ishimishije kuko muri development chaîne de valeur ibishobora guhingurwa mu byo twikore hano mu gihugu cacu Burundi. Ico namenyesha nuko inyuma yo kushobora guhingura ico kinyobwa Amstel Bright, uruganda Brarudi mu ntegekanyo nuko rushobora ubwayo bwonyene gushobora kuzokoresha umwimbu w'ibigori uhani iwacu urenga hagati y'amatoni 25,000 gushika ku matoni 30,000. Mu bibazo abashinga amateka bagiye barashikiriza harimo icuko abene gihugu bataronka amakuru canke inyigisho zikwiye zingene bakoresha imiti yo kubika umwimbu wabo, ari naco gituma hari abo usanga vyononekaye. Ahandi naho abene gihugu bakidoga ko Anagesa iteba kugura umwimbu wabo. Ujya muti bashira mu bigori ufise ikiringo kingana gute kugira ibigori ntivyononekare? Dozaje ntimuyipibriya bafuko babigenjeje bagashiramwe umuti, hanyuma bamwe hariho ngira bashiramwe mukeyi, abandi bagashiramwe mwishi. Umuti uri rekomande kubika ibigori ni umuti witwa Actarum Super. Uwo muti umuntu awukoresheje neza awushiramwo ibigori vyumye, umufuko urimo ibiro 50, agashiramo kajya gashashe k'igarama 50, akavanganya neza kugira ngo abone yuko intete zose zashikiriwe n'uwo muti. Utabigize uko, kuko hariho ushaka kwihenda agafata umufuko akamemera akagacavanganya n'iminwe ngo arahejeje. Umuti mu bisanzwe ufata ibigori ugakora mu mufuko ukarunda kwihema, hama uwo muti ugasanzaza ko hejuru ugaca wongera ukavanganya gushika naho uvuguti urutete rwose kwashikiriwe n'uwo muti ukabona kubika. Kukijanye naho n'umwavu, mu gihe haheruka kwibonekeza ikena ryawo, abashinga amateka basaba umushikiranganji ko hoja haraba integuro za kare kugira ngo umurimyi ntabura umwavu, kuko vyohava bituma umwimbu igihugu cari kigeze ko usubira inyuma. Ikibazo cy'umwavu ni kibazo cagiye gitera ibibazo mu biseze, gucererwa, hari abaronka bagura umwavu bakariha mugabo ntibawuronke. Nagira ndamubaze, mbega abarimyi bagiye kurima muri rino ci mwabipanze gute? Nta myidogo y'umwavu bazogira?
ikindi nuko twimbuye ubundi ubushikiranganji bwategeza guca bugira planification yo kwitegurira aya masezo aca kurikira cyane cyane isezo ihambaye ya imvura itasuye. Ibibazo twagiye tubona ubu no munsi mu duhumuriza mukatubwira ko aho buca basohorera isuka y'inima ry'agatasi ko atakibazo cy'umwavu kizosubira kwipoza kugaruka. Muba muri ko muhangana naco gute, muba muri ko mubitegura gute kugira ngo abantu ntibazosubire kuja muri yo mwidogo. Ikibazo c'ifumbire turakizi, ni kibazo kitoroshe. Muganda gomba ndakivuge mu majambo atomowe nkoresheje ibiharuro. Mu 2012 twari tugeze ku itoni 6,000 dutanga mu gihugu cyose. Mu 2013 twace dushaho ujya mugambi wo kwegereza ifumbire abene gihugu giciro kitavuna la subvention. Muri 2013 twace tuja ku itoni 13,000. Uno musi tugeze ku itoni 140,000. Au minimum ça coûte à peu près 150 millions de dollars. Tubuze tuti leta yagize utwigoro nk'umuntu nkavuga nti imbura yose yaratanzwe 100%, bagara yaratanzwe gushika ku bice 98, mugabo ire turacafise utubazo tuze turatahurana. Nico gituma mubona leta iri kuragera ingufu zose mu butare kugira ngo bwinjiza amadolari, ingufu kukawa kinjiza amadolari mu bisata byose. Nico gituma rero ndababwira nti no muci muri irici tuzotera. Simvuze ko tuzoyironkera umunsi umwe ifumbire, mugabo tuzotera kandi mu ifumbire. Ikindi kibazo cagiye kiragaruka kijanye n'ikena ry'ibinyobwa vya Braludi cyane cyane vyahahora imbere yuko ca kinyobwa Amstel Bright gihinguwe mu kigori gitangura gushigwa ku isoko. Abashinga amateka bakabaza ikibazo cahabaye. Hariho ibinyobwa vya kera tubona biriko biradisparesa muri Braludi, tukabona ibinyobwa bishasha biza kumbure bidahurumbirwa. Ibinyobwa vya kera ya Amstel ya kera, Royal bayivuze, za Boke ntibikiboneka. Ivyo bintu muba mubibona muri Braludi ko ataco bavuga baguma mu gacerere. Fatiye kuvyo nyakubaha mukuru n'amashinga amateka yari katerera gutorera umuti ibijanye n'ibinyobwa, yatanze akarorero muri komine Matongo hariya mu Kayanza. Hano muri kino gisagara ca Bujumbura nta muntu mu muryango agishobora gukora urubanza ngo aje kugura inzoga ku depo, ntibikunda. Uja gukora urubanza mu muryango inzoga uza kuzigura kuri detail, ni kuvuga kuri umwe apima. Mugabo nta myaka 3 iheze umwene gihugu canke umunyagihugu afise urubanza mu muryango ashobora kuja ku depo akagura ibinyobwa aja kumaza gwa rubanza rwibaza kuzimana abashitsi. Aha rero akabazo, mbega murakurikirana ingene Braludi itanga ibinyobwa? Ku by'ukuri ibindi binyobwa ntibyasubiwe na Amstel Bright. Aha no bahumuriza hejuru y'ingorane konjoncture no vuga zo kubura rimwe na rimwe uburyo bukwiye kugira ngo dushobore kuzana ibikoresho by'ibanze bikwiye bishobora gukora izo nzoga z'aba Amstel, z'aba Royal, z'abifana canke ibindi. Ivyo novuga ko ni bibazo conjoncturel, ariko ikindi novuga nuko ituma muri no misi hibonekeje cyane ikena na cyane ry'ibinyobwa bihinguwe bitekerwa muri 65 centilitres. Twaratanze itangazo biciye muri Braludi kugira tumenyesha bene gihugu yuko ligne de production umuhora uhingura 65 centilitres ukeneye ko bawugirira maintenance. Kuvuga rero muri ico gihe tutaba turiko turahingura hariko haraba maintenance yo ligne de production, ni ngombwa ko haca habaho de speculation kuko na bimwe bike twahora duhingura ntavyo tuba tukironse ku isoko. Uno munsi umuntu afise urubanza nta burenganzira afise bwo kuja gutora ibinyobwa mu madepo. Imbo nimwe nuko bwa mbere ibyo binyobwa babishitse
mu madepo ategerezwa guhubare. Kera byarakunda mu gihe twari tugifise ibinyobwa byinshi byashobora kuba biri mu madepo, ariko aho bimaze kugaragara yuko ari ubukene bw'ivyo binyobwa, nabo baza kubisaba bavuga bati n'ivy'urubanza n'ivyiki, harabamwe amaspekulation, gutyo duca twabuje gusaba yuko ivyo byohagarara ku buryo chaîne de distribution iba izwi. Rero yo novuga ko ari intambamyi mugabo nayo nyene ishobora kugendera kosorwa, tutabuza yuko uko quantité izogenda iriyongera dushobora kubiperegeza bene igihugu bose. Ariko igikomeye nuko bike biba bije mu ntara, abajeje intwaro bashobora kwicara hamwe n'abo badandaza babidandaza kugira ngo bashobore kubisabikanya, amakomine yose aronke ashobore gusabikanywa kuri urwo rutonde ruba rwashinzwe. Ku kijanye no gushinga ibiciro, nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka ati ku bisanzwe leta yari ikwiye kuja iregera abarimyi hamwe mbere n'inama nshingamateka iserukira bene gihugu, bakabikorana bagaheza bagashinga ibiciro vyumvikanyweko n'abo vyega bose. Iki kibazo c'amapri nicoza kiza en fin de compte, kiza sous forme de loi de finances, abashinga amateka batabanje bitwa ko baserukira bene gihugu, batabanje kuba associé kugira ngo iyi myidogo ivemwo, kuko biza bigaruka vya bindi nyene. Kuko kandi iyo bije abashikiranganje nta nyishu muronka, kuko abashinga amateka nk'ubu bavuze bidoga bavuga bati ntimwasosiye la population, autrement dit les producteurs. Aba nabo ba représenta abenegihugu. Donc vyibure à défaut yuko mushoboye de façon participative, pas à travers les consultations participatives, kubaza bene gihugu bakababwira bo, kuko nibo barima, nibo baproduce, akabwira ingufu bashiramwo, akababaro imvune ibonekamwo, kugira ngo bavuge bati igiciro cobiki. Bukeye bwaho ku munsi wa kane igenekerezo rya 2023 ruheshi uyu mwaka wa 2025, muri ya ntumbero nyene yo kugenzura ibikorwa vya leta, inama nshingamateka yarakoranye kugira ngo ishikirizwe ivyegeranyo vy'umwihwezo wakoze ku vyegeranyo vyashikirijwe na sentare yubahiriza amatungo ya leta, vyerekana ingene ibitaro vya Bururi, Kibumbu, Makamba n'ibitaro natwe turashoboye vy'Ikarusi bitunganijwe kandi vyakoresheje uburyo vyahawe na leta. Umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanyikiza sida Ridwine Baradahana niwe yari umutumire mu nama nshingamateka kugira ngo yishure ku bibazo vyunganirwa bifatiye ku biri muri ivyo vyegeranyo. Ivyo bitaro vyose rero basanze bisangiye ingorane zisa cyane cyane ku bijanye n'amategeko bigenga, aho ibifise ubushobozi bumwe bigiye guca bishigwa ku rugero rumwe. Ikindi nuko atamategeko ngenderwako mu vy'intwaro n'ubutunzi bifise, hamwe rero n'ivyo gutanga amasoko birangwamwo utunenge twinshi. Mu gutwarera inyishu ivyo bibazo, umushikiranganje Ridwine Baradahana yabwiye abashinga amateka ko bagiye kwisunga indinganizo nshasha y'imbibe mu vy'intwaro, maze ubushikiranganje bwitunganye aho ku mitumba n'amakartier hazoba hari amavuriro mato centre de santé, mu mazone habe amavuriro rusangi, mu makomine habe ibitaro vy'intara z'ubuvuzi, nayo ku rwego rw'intara hakazoba ibitaro bikuru vy'igihugu. Kubijanye na cadre legal, ikihari twebwe dupropose yuko twokwisunga la nouvelle administration territoriale ishiraho intara, amakomine
amakomine n'imitumba n'amakarti. Turabona rero yuko turavye ingene ubushikiranganje buzo kwitunganya dukurikije la nouvelle administration, tuzoba dufise ubitaro by'ubwoko butatu. Tuzoba dufise centre de santé, hanyuma tukaca tugira hôpital communautaire, nubwo itegeko ritarasohoka nuko gipanze. Iyo hôpital communale y'ubu kubera amakomine yabaye manini, urumva ntizo bigishobora gukora manda ya komine. Twayigumijeho mugabo ihindura izina kuko igikuru ni population ivura, izocicika hôpital communautaire. Hanyuma ikomine yaguse nayo icihura na district sanitaire nkuko mwabibonye muri la loi sur l'administration communale. Le district sanitaire izocihura na commune, nukuvuga tuzoca tugira ibitaro bya district, hôpital de district. Hanyuma tuce tuduga ku rwego rwo hejuru, tuce tugira hôpital national, nukuvuga izi province zitanu zizoba zifise chacun un hôpital national. Muri iyo ntumbero nyene yo guteza imbere igisata c'amagara y'abantu mu gihugu, Igitega hagiye kubakwa ibitaro vy'akarorero mu buhinga bwo kuvura ingwara ya cancer, hongera hubakwe kandi n'ibitaro vyo kugorora abana. Nayo mu gukingira amagara y'abene gihugu, ubudandarizo bugera ku 2,700 bw'imiti budakwije ibisabwa buzokugagwa, hamwe n'ubundi bw'abikorera utwabo bushika ku 4,300 buzogwazagwazwa, barabe ko bwotera intambwe kuko kubisanzwe igihugu ngo categerezwa kuba gifise ubudandarizo bw'imiti butarenga 1,400. Mu kibazo c'inkoramutima burya tumaze kubonamo ingorane nyinshi mu mafarmasi, ni menshi cyane nkuko nigeze kubivuga. Hariho ayadakurikije amategeko nayo twovuga yuko atanga uburozi kubera tutaba tumubona neza niyo bakura imiti. Rero turafise icegeranyo c'amafarmasi ategerezwa kugagwa arenga 2,700. Mu misi iza tuzozisohora umuntu wese yibone, hanyuma administration idufashe tuzugare kugira ngo hagume amafarmasi dushobora guherekeza akazovamwo ikintu. Hanyuma dufise n'izindi 4,300 privé, turaba ko twogwazagwaza tugaherekeza tukaraba yuko zizovamwo ikintu. Ubundi mu mategeko twateza kuba dufise amafarmasi atarenga 1,400 kuko murazi yuko ibitaro byose, ivuriro ryose rifise farmasi. Ikindi kibazo cagarutse kijanye n'abaganga b'abarundi babinonosoye baguma baja gukorera mu bindi bihugu mu gihe ari Burundi buba bwarabarungitse kunonosora. Abaganga bariko baraja cane mu gihugu c'Ubufaransa n'Ububirigi, aha ni kuba docteur, ariko no mu musi iriya un phénomène nshasha iriko iraba mu ma centre de santé ndetse no ku mabito amwe aho aba infirmier na cane cane abagabo bariko baraja cane mu gihugu ca Dubai. Iyo phénomène nibaza ko boyikurikiranira hagufi kuko ama centre de santé menshi uye arabuza abakozi ku buryo hariho novuga ibura ry'aba infirmier cyane ku masantre de santé atari make bivanye n'iyo phénomène. Umushikiranganje Lidwine Baradahana ati Uburundi bwaragize amasezerano n'igihugu ca Cuba aho kigiye kurungika abaganga babinonosoye kugira baze gufasha mu Burundi. Hanyuma anye nashaka menyesha yuko turiko turifuza kuba turemporta quelques spécialistes abarundi batuburiye, turabe ko tworonka n'aba spécialistes n'abakeyi twokwemporta muri bijya bihugu bidandaza abaganga nk'igihugu ca Cuba. Twaravuganye, baratubwiye ibisabwa, twaragiye kubaraba baratubwira ibisabwa ubunye
turiko turashikiriza icegeranyo kugira ngo Ministère des Finances hamwe na diplomasi badufashe kuraba ingene twodevelopa diplomasi medicale. Kuri ico kibazo Nyeniteka Geraze Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka yasabye leta ko hofatwa ingingo zikomeye mu ntumbero yo kugabanya ibitigiri by'abaganga b'abarundi babinonosoye usanga baca bigira gukorera mu mahanga batabanje gukorera igihugu cabo cabashoboje kuronka ubwo bumenyi. Biga ku mahera y'u Burundi bamwe turavugana ariko barangakuza mu Burundi kandi bize ku mahera y'u Burundi no gufata ingingo aha ni ingingo ko se ibintu byo guhenda byarananiranye abanyeshure uwo bashiriraho regime umunyeshure wese yiga hanze azobanza agakorera igihugu bakamuha imyaka kugira ngo duharura yuko muri ico gihe hazoba hariho nabandi bariko barabaforme. Aha rero si muri medicine gusa oya mu madomene yose kuko turunyika abantu benshi kwiga kandi amahera menshi turunyika abantu benshi rero ico nico kwiga ni gufata ingingo politique et diplomatique kugira ngo ico kibazo kize gitora inyisho nta kwirirwa tunigana n'abantu bo uzogenda kwiga mugabo diplome yawe za kwitora Bujumbura naho nyene bagiwe mu ntoki après 5 ans de service. Aha hakaba ari naho dusozereye kino kiganiro turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye naho ubutaha.